Okay, sali bantu banje bantu nkunda ndagize mwaramutse namwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. So uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bijyanye na Facebook ku bantu bakoresha ama Facebook gratuit, izi Facebook z'ubuntu, ugasanga nta mega ufise Facebook imwe baguha y'ubuntu ukoresha y'ubuntu. Okay, tugiye kuraba ikintu gikurikira, ikintu cyo kuraba amafoto uri gukoresha Facebook gratuit mu gihe udafisemwo amabandozi, mu gihe udafisemwo ibindi bintu. Okay, munkurikire gusa icyo nsaba imbere yo kumviriza byose, banza ukore kuri ako kantu ka subscribe, kapena ni okay, aho wemeze n'ako kantu k'inzogera kugira twongeye gushirako ikindi kintu ube mu wa mbere mu kugitora. Okay, twagiye twinjira muri Facebook. Aha nagiye ngendera ko ngiye Facebook. Okay, iyi konte yanje amafoto araboneka, kampindure shiremo iyindi iza kunyereka Facebook gratuit. Okay, ndiko ngenda mukurikire. Okay, voilà, urabona twinjiye muri Facebook gratuit. Ngiyi gratuit uca wemeza aha muri aka kantu nyine Facebook gratuit, ukahemeza. Uhemeje aha bigenda ni amarezo niyo mbona atameze neza, ariko reka turindire. Okay, Facebook gratuit je ndiko nkoresha MTN, ariko we bivana na phone yawe uri gukoresha na rezo uri gukoresha, bishitse bakaba barabahaye ama gratuit, ama Facebook gratuit yo gukoresha ku buntu, ari MTN, ari Zamteo, ari Tigo, ari zande. Nuko ucumanuka aha hepfo, urabona aha hepfo muri ubu buntu bubiri handitse comment changer de mode. Aha hepfo handitse désactiver le mode. Aha niho uca wemeza. Aha hama désactiver encore, urabona handitse désactiver le mode kuri aha hantu hatukura, apana retour aha hatukura, ariko bivana n'umuntu yayisize mu giceri mu gifaransa. Phone yanje uri mu Congereza, ariko ni tap genda urabuko uca wemeza. Biratinda bivanye na rezo, urabireka bigatinda, ariko biraza kuvayo byose. Bivuyemwo byongeye kugaruka, ucuja kuraba ya foto itabona canke ya video itabona, urayiraba neza cyane, nta gisabwa. Urabona biratinda, ariko umwanya uheze urihangana, umwanya uheze uza kubona birekuye. Hama byamara kurekura ucujayo. Reka tubirindire tubirebe, tubirebe. Nongera nibutsa nti video waba wayikunze canke utayikunze, kubufashe. Okay, wabonye ko biriko biza kubufasha, urashobora gusiga uko bise like si ikintu kivunanye canke ikintu kigoye, weraba gusa hama click like, kuko mu yindi ndwi turashobora kwiga ukuntu ushobora gusoma ama message y'umuntu swate umushiri wawe ari kure, bintu bya mwene ibyo, canke kwinjira muri Facebook y'umuntu, ushaka kwinjira muri Facebook y'umuntu runaka, canke bajya abantu ama Facebook baba baribagiwe amantuze yabo, ama mode pass, ugasanga Facebook arayishibuye. Ibyo byose tuzobiraba. Canke ugasanga hari ikindi kintu kubijanye n'imashine, tuzoraba ingene ushobora gukura amakopi kuri telefone yinjiza mu mashine, canke yakura ku mashine uyinjiza muri telefone. Ibyo byose tuzobiraba. Okay, Facebook aha byakunze, nta bindi uca wivirayo kwasira. Aha byakunze ucumanuka manuka. Okay, voilà, wabonye ya foto, wabonye ko zibona. Aha vyaheze, nta bindi. Urabona ariko baguma bandika ngo utilize le mode payer ou avoir les photos, kubera twagize bya bindi. Ubwo mubibona ukari kuyemejemwo urayibona. Nuko twabona amafoto ataboneka, ngiye muri adot namba mumuzi ucuyibona. Nuko urabibona n'utu video uraturaba neza cyane. Urabona ko ziboneka.